Nshuti muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kugaruka ku bijanye n'ibirori byo gutanguza icese, inyigisho zijanye n'ingendo ibereye yoranga abarundi mu gihe c'amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo birori vyabereye kuri stade Ngoma iri mu ntara ya Gitega, bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Turongeye kubaramutsa. Abarundi twese tukeburane, twigishanye, tumenye yuko itakurishira kunama, kandi ubugirigiri bugira babiri, ni muri iyo ntumbero twitegurirana kw'amatora ya 2025. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 Ndamukiza niho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yatanguza icese mu ntara ya Gitega inyigisho zijanye n'ingendo ibereye yoranga abarundi mu gihe c'amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibirori byo gutanguza icese izo nyigisho vyari vyatewe iteka n'abandi banyecubahiro batari bake. Aha twovuga nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, abaserukira amashengero n'amashirahamwe atandukanye akorera mu Burundi, eka n'abene gihugu bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu ntibari batanzwe kugira ngo babwigwe ibijanye n'amatora. Mwijambo giwe urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora Seni Prosper Ntahogwamiye yarashikirije ibimaze kurangurwa n'uwo mugwi kuva abawugize barahimbere y'umukuru w'igihugu. Aho hakaba hari kwigenekerezo rya 17/0 umwaka w'2024. Acara namenyesha ivyo bagiye kwihutira kurangura. Mu mugwi Seni twariyemeje kuja turamenyesha abarundi n'amakungu aho duteye mu bikorwa dukora, tukaba tuzobonana mu misiza n'imigwi itandukanye yegwa n'amatora kugira tugendere ku rugero rumwe mu ndinganizo y'ibikorwa vy'amatora. Nihaye ingendo ngenderwako zodufasha gutunganya neza amatora. Nazo ni nk'izi zikurikira: ugushira hamwe, kuzuzanya, ukwiyorosha, ukudadebukirwa n'izindi nyifato nziza zodufasha gushika kw'ihangiro twahawe n'igihugu. Mu minsi iri imbere hagiye gushikwaho imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara sepi no ku rwego rw'amakomine sesi mu ndinganizo nshasha y'ingene intwaro mu gihugu hagati isigaye igabanganijwe mu maprovinsi, mu makomine, mu mitumba no mu makartier. Mwijambo yashikirije yo gutanguza icese izo nyigisho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko umugwi Seni ufise igikorwa kidasanzwe cyo gutunganya amatora kugira ngo azoshobore kuba amatora atunganijwe mu biringo bizwi, adakumira umuntu n'umwe kandi akozwe mu muco. Sebarundi yasavye abarundi kutiyaka uburenganzira bwo gutora, ahubwo ngo baze bitabire bose amatora yo mu mwaka w'2025 kugira ngo baze bitorere indongozi z'ukuri. Yaciye ashikiriza mbere ingingo 8 ngenderwako zijanye n'amatora meza. Kugira ngo amatora afashe mu guca inzira yo kubaka igihugu kirangwa na demokarasi n'ubutungane, hari ibintu 8 nkuramutima byo kwitwararika ari navyo dushaka gushimikira ko muri iri jambo.
icya mbere amatora aricyo kimenyetso cyo kwishyira n'ukwizana kw'igihugu n'amategeko mpuzamakungu aremeza neza uburenganzira ntasubirizwa bw'ihanga mu kwiringaniriza akazoza karyo. Iyo rero hageze amatora usaba ugufasha kuyatunganya ntaho ubotaniye n'umwe agicunga bufuri na buhoro, ariko mu by'ukuri hageze amatora kubera ubwo burenganzira bwo kwishyira n'ukwizana ni wowe nyine wihara ukwiyambara kuko n'umwidegemvyo wawe. Niwaba wishimirije gusaba imfashanyo y'amatora mu gihugu cyawe, wame wibuka ko umusavyi n'umuhanyi bataje impaka uba utakaje ubugabo bwawe. Bavukanye, uno munsi urahimbaye kubona abarundi tugeze mu guhagararira agateka kacu. Maze iminsi ndo mu butumwa bw'abambaza igihe bazotangurira guterera amatora, nkumva akanyamuneza ko kubona ko abarundi bamaze gutegera ico arico ukwishyira n'ukwizana mu gihugu cyabo. Kubona abarundi basigaye bitunganiriza ivyabo batarinze gutega amashi ni intambwe ikomeye kuri rihanga ryacu ry'abarundi. Abarundi ntibagisaba inkoni bishimikiza kugira ngo bashingure ikirenge nka kumwe k'uruhinja rutinya gutambuka ngo nyabuna atawe nishimikije ngo hava rutemba. Ubu abarundi barazi ko bashoboye kandi bararemye. Nta nkeka rero ko amatora butarutunganya mu mwaka uza azogenda neza cyane. Amatora ategekanijwe mu mwaka uza azorindanizwa hakoresheje uburyo bw'igihugu nk'uko nyene na mwebwe abarundi muvyifuza, kandi kuri twebwe nta bwoba. Ikidakenye mu barundi ni uburyo bwo guterera amatora, kandi ibyo musaba kugira ngo muterere ni ukuri, kuko abatuboneye izuba mu bijanye n'umwidegemvyo w'abenegihugu dufatiye nko ku mukambwe Indiragande yaharaniye ukwikukira kw'igihugu c'Ubuhindi, niwe yabwiye abakoroni babatwara ati ibyo mukora byose mubinkorera ntashize mu kuboko kwanje nibingwanya. Natwegerera abarundi ibyo korwa byose bidashize mu kuboko kwacu ntitwabigirira icyizere. nico gituma guterera amatora ari iteka ku murundi. None namwe abarundi mubaza muti ko mudadutera kamo ngo duterere amatora, muvuga ukuri koko. Nico gituma mfashe kano kanya subire ndababwira yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe. Mugabo ntimuvuge ngo nuko ngo kuba twaherewe nambana gatoyi. Igikorwa cyose kije twese bitegerezwa kugiterera. Ni muri iyo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe. Ubu nta n'umwe tuzokata ku mushahara wiwe kiretse uwisabiye wenyene ati jewe shaka guterera ya kandi akayizanira akayashira aho byagenewe kuri konte ya banki. Abifuza gushyigikira muri icyo gikorwa cy'amatora rero ntimwitinye, aho bukera ababijejwe bazobaha inimero yaho muyashira, kandi nagira ndamenyeshe ko no muri yo mwari mwatorereye mu mwaka wahera hariho yacagutseko. Nico gituma mwumva tutariko turidodomba ngo turabuze ico duterera. Mbere rero nagira mbonera akaryo ko gukengurukira bimwe vy'imvamutima abari barongoye umugwi wigenga ujejwe amatora kubwira n'ubukerebutsi bakoresheje, na cyane cyane ko uretse gutegura neza amatora barongeye barabungabunga ikigega, babungabunga n'ibikoresho. Aricyo gituma ndabaremesheje mu mwaka wa 2025 tuzokoresha uburyo buke, kuko baratubika ibikoresho bimwe twahora tugura
yatubwiye mutuzu bw'iherero uri kushira mwibahasha yababwiye ntajya amasandugu byose biracari ngaho barabibungabunze nagira sabe mukomera amashi abari barongoye umugwi w'amatora. Baratweretse akarorero, baratwereka ubugabo bwabo mwibungabunga ry'itunga ry'igihugu, itunga rusange. Aha rero n'aba bashasha binjiye ni icigwa baciye bahigira, babigane twame tuzi yuko itunga rusangi rituraba twese mu bijanye no kuribungabunga, kuko twarabonye ko ariho abarisesagura bashaka gusesagurira mu nda zabo. Muri ivyo vyo guteranya n'abakunzi b'Uburundi ntibagire ngo twarabibagiye, kuko atawifashe urubanza ari kumwe n'abakunzi. Nabo nyene rero uwifuza kuduterera arahawe ikaze, ariko ntaza avuga ngo aje kuduterera kubera tugayitse ko ataco dushoboye. Naza azi yuko aje kugira ngo aduterere agacumu k'ubumwe, hanyuma aheze aterere atakagaye karimwo, ataje kuvuga ngo reka ndabaterere kugira ndabinjirire. Icya kabiri cyo kwitwararika mu bijyanye n'amatora ni ukumenya yuko gutora ari itegeko riraba umwenegihugu wese, kandi ko kwitoza ari uburenganzira bw'umwenegihugu uwo ari we wese. Iyo hageze amatora kirazira kwigira sindabibazwa canke ngo sindimwo. Umwenegihugu wese akwije ibisabwa n'amategeko ategereza kwitaba amatora, agatora uko wenyene avyipfuza atagahato. Hari habo tumaze kubona iyo amatora ategekanijwe umenga ntibibaraba, bitwaje ahanini amadini. Ikibazo ni mbega Imana iranka amatora mu gihugu? Ahubwo Imana irashigikiye yuko dutora, tugatora intungane zishobora gutunganiriza abenegihugu bose. Imana kandi yarongeye ko uzokwimika ategereza kuba uwo mukama Imana yawe yitoreye. Aha hariho benshi bigamira kumva bagatangura kurondera inzira zabo, ntibace mu nzira z'ubutungane mu gushikira ubutegetsi, mbere bakigena ngo ni Imana yabagenye. Erega hari n'abiyitanga bisezerano ngo jewe tegeza gutwara igihugu ngo ndi uwisezerano, agashaka kwigira atawugugize. Abo rero bayivuge bibuka ko ijwi ry'abenegihugu naryo nyene ari ijwi ry'Imana. Hariho n'abitwaza ngo nabo begamiye mu vya politike mu kwanka kwitabira amatora. Nabo nyene abo bantu bavuga uko barakeneye kumenya no kuba umwenegihugu yuko navyo nyene ari politike. Politike tuyumve neza nuko bayihinduye bakaza kwishira mu gifaransa tutize tutazi tutari no mu karanga kacu. Kuba umwenegihugu ubu uri umunyepolitike, kuko utegerezwa gukurikirana ubuzima bw'igihugu n'abenegihugu, kuko ejo igihugu kigasanzara kigatembagara nawe uzotembagarana naco. Icya gatatu cyo kwitwararika n'itunganywa ry'imigambwe n'ibikorwa vyayo, na cane cane mu gutegura amatora. Abanyamigambwe babitegere neza, nta rukino rutubahiriza amategeko. Ngira ngo n'utabakina umupira aramaze kuja mw'ibarabara arabona amategeko agenga ibarabara, kuko utegereza guhura n'abandi kandi abo bandi ukabubahiriza. Ni naho mbere n'abanditsi ba kera batohoje byose bavuze bati uburenganzira bwawe bugarukiraho uburenganzira bw'ubundi butangurira. Nico gituma urukino rwose rugira amategeko. Ivyo dukora byose bitegerezwa kugengwa n'amategeko kugira twirinde izikubitana amahembe. Gutyo niho inzira ya demokarasi izobandanya itsimbatana. Icyo abarongoye imigambwe boguma bazirikana ni uko amatora ari igikorwa mu bindi bikorwa bigize ubuzima bw'igihugu. Amatora yaheze ubuzima burabandanya,
arico gituma mu kuyategura twoguma dufise umutima mu nda. Mugerageze uko mushoboye mutegura imitima yawe murongoye, mubigishe ko igikomeye ari uko igihugu twokironsa indongozi zibikwiye, no kuvuga zikerebutse, zibona kure kandi zikunda igihugu n'abenegihugu. Mbe ndabagabisha hakiri kare rero mwebwe banyepolitike, umurundi akibona ko azotezwa imbere nuko arose icicaro, uwo nomwita mutima wayaze. Nimwiyumvira abarundi twese twavuga ko muzotezwa imbere no kuronka ivyicaro, mworonka ivyicaro bingana iki mu nzego z'igihugu z'Uburundi? Ndabona turi miliyoni 12. Dutora bakeyi mu bangana baza kuduserukira, kuja imbere abandi mu kwemera kubihebera ukababera umusuku. Hamwe mwebwe buca mwitoza mwobitegere uko, niho tuzobagirira icizere uwushizwe imbere agakora tuzi yuko ariko araduserukira vy'ukuri. Icakara cyo kwitwararika mu kuja mu matora ni ukuguma tugize urunani twirinda akajagari. Twebwe abarundi tugize ihanga rimwe ritagabuye, ibyo dukora byose tuguma turi umwe, dusenyera ku mugozi umwe. nta kumwe nababwira, twese dushaka gutera imbere nk'umuzinga. kugira uwo muzinga utera imbere nuko dukora nk'inzuki, twese tugasenyera ku mugozi umwe. Turahamagariye rero abarundi n'abarundikazi kwitaba amatora twimirije mu runani rw'intamenwa. Hari abantu bamwe bamwe bakigerageza guhomesha urutaramaso ya kera mu gushaka gushikira ubutegetsi babicishije amacakubiri y'ubwoko canke y'intara. Iyo ngendo itegereza kuranduranwa n'imizi, gutyo twubaka igihugu kigendera koko kuri demokarasi. Aha rero akamugwaruka ndabakebura, ntimuheze mwagwarukamwe. Abo bakunda gushaka gushikira ivyicaro vyabo baciye mu macakubiri, baciye mu nzankano, muramenya ko baza kurondera mwebwe mukibasha, ariko mwibuke yuko iyo bahejeje gutorwa ntibasubira kubibuka. Iyo bariko barabakwegera mu kibi bakababwira gukora ikibi bakabakwegera mu bwicanyi, iyo biheze uzobona rero biyumvikanira, hanyuma mwebwe ugwaruka mwese mugaherera mu mabohero. Ndabasabye mwagwarukamwe mugabe, kuko turacafise abiziziwe n'imitima mibi bagishaka kuza barahurisha abarundi. Ugwaruka mugabe cane. Ica gatanu cyo kwitwararika mu gihe c'amatora nuguma tubaha kandi tubahiriza amategeko. Erega amatora ntabaje gusambura amategeko, ahubwo amatora abaje gutsindagira ya mategeko abenegihugu bitoreye baciye kubabaserukira. Amatora agengwa n'amabwirizwa n'amategeko kandi hakaba n'ayahagarikiye. Nico gituma uretse umugwi ujejwe amatora uhagararira ayo mategeko kugira ntihagire uyarenga, ubutungane buguma ari inkingi nyamukuru ya demokarasi. Kukaba nkako ubutungane nibwo butegerezwa kurangura igikorwa kibwega cane cane, ico naco kikaba aho gutatura amatati hagati y'abahiganwa. Umugwi ujejwe amatora niwo muhagarikizi. Hagize urenga amategeko, inyamiramabi zama zirikanuye kugira ngo uwo muntu yakoze ikibi akurikiranwe hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane. Nico gituma niyo habaye abatanyuzwe mu vyavuye mu matora, kirazira ko bihagira canke ngo bagumuke. Bategereza kwitura ubutungane, nabwo bukabatunganiriza atagushiramo ibigumbagumba. Naho abacamanza nabo nyene batora indongozi, iyo hageze amatata ajanye n'amatora, umucamanza wese asabwa kudahengama. Na kare barayamaze bati ubuca urubanza rw'abavukana ararangamiza. Nivyo umucamanza nawe arafise itegeko ry'uko ategereza gutora, inyamiramabi irafise itegeko ko ategereza gutora, uwo kwivuna basa bafise itegeko ko ategereza gutora.
mugabo namenye ko ariko atora umurundi kandi aguma ahagarariye abarundi kugira tugume mw'iteka n'itekane. Ndetse n'abenegihugu basabwa kubaha amategeko afasha gukinga no gutatura amatati atagahato. Ndasubiye kandi kurarika abo vyega bose ngo babandanye bayasigurira abenegihugu kugira ngo bayamenyerere kandi bayagendere kugira igihe tuzoshika mu matora tugende twirerembera gusa tugiye gutora tuzi yuko turi mu nzira itomoye. Amatora ni igihe cyiza cyo kwigengesera kanatsinda abenegihugu baba basa n'uwibungenze kuko baba bibungenze indongozi nshasha zigiye kuvuka. Icya gatandatu ni uruhara rw'ibimenyeshamakuru mu bihe by'amatora. Uretse ko abitoza basabwa gushikira abenegihugu iyo bari hose kugira ngo babashikirize imigambi yabo mu kiringo cy'amatora, ibimenyeshamakuru niwo muhoro ukomeye utuma abenegihugu bamenya ibyo bakwiye gukurikiza. Erega abenegihugu barakeneye no kumenya imigambi y'indi migambwe batagiye kwiyamamazamwo. Iyo yindi migambwe ntuzomenya imigambi yabo utagira kurikirana ibimenyeshamakuru. Nico gituma navyo vyoshikiriza amakuru atabishobisho, atabigumbagumba, bashikiriza amakuru meza yerekana umwe wese ico amaze kugira abenegihugu bashobore kuzomenya uwo bazokwitorera. Bikoze uko bitegerezwa, ibimenyeshamakuru biba bifashije cyane igihugu kugira ngo ntihagire abafata inzira idashika. Ibyo biguma bimenyesha amategeko agenga ihiganwa ndetse bigakebura abayaciye ku ruhande. Erega ikinyamakuru naco kirashobora kwigisha abanyepolitiki bakabwira bati mugabo nawe inzira uciyemo ntishika, hanyuma iyo nkebuzi yayirose araheza agafata inzira nziza. Abatoye inzira yo kwiyamamaza biciye mu bimenyeshamakuru nabo bategereza kugururirwa imiryango atawanja wangura. Nawe wamumenyeshamakuru we ntuze wugururire uyu ngo wugarane uriya, kuko abantu bose bategereza guhiganwa mu mwidegenzo kandi atanumwaburabujwe. Mu bijyanye no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu matora, ibimenyeshamakuru birafise uruhara rukomeye. Ivyo navyo vyigaragariza mu kwima imbuga abagaragaza inyifato zifise intumbero yo kwibonekeza canke bagakorera muri rwihisha mu gusambura igihugu. Ibimenyeshamakuru ivyo mutegereza kubitegera mugaha ijambo utaje gusambura igihugu. Ufise imvugo iturya nawe bakamushira ku mugaragaro kare kugira ngo abahagarikiye amatora bamugarure amazi atararenga inkombe. Uretse n'ivyo, izi nyigisho z'inyifato ibereye umwenegihugu mu gihe c'amatora, ibimenyeshamakuru bifise uruhara runini mu kuzikwiragiza no kumenyereza abenegihugu kugira ico bavuze ku biraba amatora. Ikindi cyo kwitwararika ni uruhara rw'amashirahamwe y'abenegihugu, yaba ayajyanye n'intwaro ibereye n'agaterakazina muntu canke ayari mw'iterambere. Abaronga ayo mashirahamwe babimenye, bo ntibari mu bahiganwa, ahubwo nibo bari mu bashigikira babandi bahagarikiye amatora. Reka tuvyite neza, abari mu mashirahamwe yigenga tubita abaranzumeni mu ntuze mu rukino rw'umupira w'amaguru, nibo rero baheza bakaba ibishigikizo. Umugwi w'abahagarikiye amatora bakamenya yuko ari bafise ibishigikizo biza birabahanura bibaryakara aho ibintu biba vyononekaye. N'imbere yuko amatora atangura, ayo mashirahamwe arafise uruhara ntayegayezwa, haba mu byo guhimiriza abenegihugu kwiyandikisha ku ntonde z'amatora, haba mu bijanye no kubaha umuco ku bijanye n'uruhara bafise mu iterambere ry'igihugu no kwitorera indongozi zibibereye. Muri make rero, mu bihe by'amatora ayo mashirahamwe yo kwitwararika cyane cyane ibintu bitatu bikurikira. Ubwa mbere na mbere yo kwitwararika guhimiriza abenegihugu
kwiyandikisha ku ntonde z'abatora, gutora no kwitoza. Ubwa kabiri, yo kwitwararika gukurikirana ingene amatora ariko arategurwa n'ingene ariko aragenda, ivyo byose mu ntumbero yo gukomeza umwizero mu matora no mu vyayavuyemwo. Ubwa gatatu ni ubuhanuzi, bokwamana ntaryo kw'izina ry'abenegihugu bakurikirana ingene amatora ariko aragenda, aho babonye akanenge canke inyifato mbi bagaheza bagahanura abo vyega. Ariko muri ivyo vyose amashirahamwe y'abenegihugu bategereza kwirinda gukoreshwa n'abitoza kugira ntuhave usanga yahindutse ibikingirizo vy'abarondera izindi nyungu zidatomoye binyegeje inyuma y'ayo mashirahamwe. Icumunani ni uruhara rw'abari mu nzego z'igihugu mu gihe c'amatora. Mbere ngaho duhere kuri jewe, ntegerezwa na jewe kudahengana. Abarundi muhiriwe muhishije yuko amatora y'2025 ari amatora yo kwitorera abashinga amateka. Umukuru w'igihugu ntazoba yitoza, umukuru w'igihugu nawe azoba ahagarariye ayo matora, kandi nanjye ndabemereye yuko ataho nzohengamira. Ico nzosaba abenegihugu kandi n'uno munsi ndabasavye nuko mwotora indongozi zishigikira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu kugira ngo iterambere rishoboke muri iki gihugu cyacu. Indongozi zose ziri mu nzego mu gihe c'amatora zomenya ko igihugu kitigera kiba imfuvyi canke ngo gipfakare. Hariho ababona yuko amatora atanguye umenga nta butegetsi bw'igihugu buba bukiriho. Indongozi rero mu bitegere ko mwebwe muzoba muhagarikiye ubutegetsi bw'igihugu. Indongozi rero zitegereza kuguma ku kivi mu gihe c'amatora, zirindiriye abaza kubakorera mu ngata kugira ngo ntibaze baze babafitiye agashavu ko mwononye igihugu. Ntihagire abazogira agashari ngo ikiringo cabo kiraheze ngo bate ibintu mu rudubi. Ndabasavye gutangura ubunyene kuba akarorero mu ntwari ibereye mu kubungabunga itunga rusangi, gutyo abashasha bazoba baje babone ko bari urugo rurimwo abagabo. Ndetse noneho namwe murazi ko umugabo ari usiga izina haciye. Mumenye ko amatora ari kimwe mu bikorwa by'igihugu, muzokore ibishoboka byose kugira ayo matora umwe wese aherereye azagende neza. Perezida w'u Burundi ntiyibagiye kandi kuremesha bene gihugu ngo bagumye umutima mu nda, ati amatora azoba mu mahoro n'umutekano. Turemeje kandi turemanze ko amatora atekanijwe mu mwaka uza 2025 azoringanizwa hubahirijwe ibintu bikurikira. Icambere, amatora azogenda neza cyane kuko ubutegetsi bw'igihugu buzoba buriho, nico gituma azogenda neza cyane kuruta uko vyahora. Amatora azotungana ku buryo uhiganwa cyane utora bose bazokoroherezwa atawusumvye uwundi. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijanye no kwiyamamaza. Icya gatatu, abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru. Ubwa kane, umwenegihugu wese yifuza kuzohiganwa kandi aberekuriwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegemvyo afise n'amahirwe angana n'ay'abandi bose bahiganwa. Ubwa gatanu, indongozi mu ntwaro zizoguma atazihengamiye kugira ngo abatora bashobore gutora bafise umuco ukwiye kandi ata muntu n'umwe atamika ijambo. Ubwa gatandatu, abenegihugu bakwije imyaka yo gutora bazoba bose bafise karangamuntu, kuko iyo karangamuntu nizobaha uburenganzira bwo kuja mu rutonde
bw'abazotora no kwitoza. Ntihagire rero ubuzosamara ngo asange yiyatse ububasha bwo kwitorera indongozi ziwe. Ubw'indwi, amatora azoba mu mahoro n'umutekano ntangere, kuko ababijejwe bose bazoba bari ku kivi. Nico gituma dusavye abarundi bose kugumya umutima mu nda, tugumane inyifato ibereye umurundi imbere y'amatora, mu matora mbere n'inyuma y'amatora. Nico gituma mboneyeho n'akaryo kugabisha abagifise ya ngeso yo kwama bariko bahagarika imitima abenegihugu, babateramwo ibihuha, babateramwo iterabwoba. Nibateshwe bate, kuko amaso ya kera ntagiho mu rutaro. Abarundi baramenye gutandukanya icyatsi n'ururo. Imvugo ya kera ihagarare, twubake Uburundi butagira agatosi. Iyo hageze amatora hariho amajambo abantu batangura kuzana, bagatangura kwitana amazina y'ibikoko. Bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko. Hariho abazana amajambo, abantu bavuga bati wagereranywa n'iki, wagereranywa n'iki. Ivyo nibateshwe bato. Abama bariko barazana ibihuha, muravyibuka amatora yabaye, bamwe barazana ibihuha ngo barukoti, bagashinge, ngo gukura amenyo. Ivyo vyose ababigira ndambaye bagabisha bene gihugu. Abo bantu mubajeko, kuko hariho n'abatevye bateranya Uburundi n'amakungu, bagiriza yuko Uburundi buriko butegura ikibi. N'ubu turababona yuko baticaye, ariko nibateshwe bate, aho babucura twari munsi y'urujo. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi, naho ubutaha. Ego cyane, bawazo, akuri ati kera